bitemuke umeze neza. Hama je nitwa Niyonyishu Alice, nkaba ndi mu gihugu ca Arabiya aho bita muri Kohulama, nkaba mvuka muri VSN muri Bubanza aho bita Igihanga muri VSN. Papa wanje na mama, papa yitwa Masabo Juvenal, mama yitwa Mpawenayo Serafina. Rero jewe ikibazo mfise ahantu ndi ku mabuja nashikiyeko, abana biwe barankubita bagaca babwira se wabo ngo nije ndabakubita, nawe agaca aza nkarira. Rero ndagomba umfashe kw'ico kibazo. Hama ikigo candungitse ni Rafiki Jobs mu Carama muri Bujumbura, nico kigo candungitse. Rero ndagomba muntabarize bampindurira inzu, bampindurira inzu kweri canke nawe nimba ubona bikunda ukahankura untabare, woba ukoze umfashe. Navuye mu gihugu c'Uburundi aho bita je ngomba ndamuhe impanuro kandi ndaza kuvugisha n'abakoresha biwe, ariko impanuro ngomba ndayiha abantu mwese mukurikiye kino kiganiro. Igihanga muri Bubanza muri village ya 5, papa wanje na mama wanje. Papa yitwa Masabo Juvenal, mama yitwa Mpawenayo Serafina. Mama jewe nukuri inzu ndimwo abana barankubita bakankubita bagaca babwira se wabo ngo nije ndabakubita. Rero ndagomba muntabarize kweri. Hama ikigo naje mvako ni Rafiki Jobs. Hama nkaba naje itariki 20 z'ukwicumi. Niho naza muri Saudiya, niho nurira indege. Ndagomba muntabarize kugira ngo bamfashe. Nuko murumva yuko mushiki wacu amerewe nabi. Reka mbanze ngeze ngaha ndabumvisha izindi audio. Icambere mbanza kubwira umuntu wese ankurikiye uyu munsi ngaha, ni gute utega amaboko bakagukubita ukemera? No kuvuga ngo iyo umwana gukubise nturindira aho gukubita, ataramura amaboko ugataramura yandi, kandi ubitanguye kuva ukihashika ntibashobora kugukubita. Uyu urumva ko nkurikirana arabizi, n'impanuro ntangaye amayazumvise. No kuvuga ngo ataramura amaboko ugataramura yandi, agatora inkoni ugatora iyindi, ntumukubite, donc ukamukanga aca biheba. Ariho kubita ukarerega gucya araguhondagura, kandi bagukubise rimwe uzorinda uhava bagukubita. Bantu mumurikira mu vyumve. Ndaje reka ndabumvisha undi hano, ariko nakungikiye voice zirabe. Nakubwiye ati jewe nitwa Niyonyishu Alice, mba mu ntara ya Bubanza aho bita Igihanga. Papa wanje yitwa Masabo Juvenal, mama wanje yitwa Mpawenayo Serafina. Hama nkaba naje muri iki gihugu ca Saudiya itariki 20 z'ukwicumi. Rero ikigo canzanye ni Rafiki Jobs aho mu Carama mu gisagara ca Bujumbura. Hama ikibazo mfise jewe, abana b'amabuja barankubita bagaca babwira se wabo ngo nije ndabakubita, agaca aza nkarira. Rero jewe ndagomba muntabarize kweri, bagira ico bamfashije kugira ngo se bareke kunkarira ngo nije ndabakubita aribo bankubita. Nuko ubwoba. Ikindi naco ubwoba, se wabo aje kugukarira ucumubwira tumva unababwire kwa kundi Riziki yababarira ati umva unababwire. Riziki yababwiye ngaha mu kiganiro yuko yaciye avuga ati umva nzomukubita ndanamuvune, ati je naje gukora akazi sinaje ngo abana bankubite, je ndi umumama afise abana. Ukabimubwira gucyo nyene, urumva ukamba rwaga nukuri aca babwira ntangira gukubita. None wewe baragukubise araje kukubwira nawe ugacutega amaboko bazoguhondagura gushika uhavuye. Je niyo no mwandikira ngira ati nkamubaza ivyo bintu, yo ambwira ati umukozi wanje kwesi mushikira amafi, umukozi ntangwana nafise, umukozi ameze neza, waremeye ko baguhondagura bazoguhondagura gushika uhavuye. Je ndashaka kumwandikira gusa nkamubaza bino bintu kuko ntivyemewe n'amategeko, mugo ntibisigura ko bashobora gukubita.
kugize ikigugu baraguhondagura. Mugi nakurungikiye voice zirabe nakubwiye ati jewe cyo mu mwanya mabuje arashobora kumpa ku murongo kuko yaranyimye wifi ya kweri. Hari igihe ninava ku murongo hari aho nzosubira ko ejo ku mugoroba bishitse canke nkasubira ko higa ejo gusa arakunda kunyinyima ntiyayimpa n'umunsi ejo ntasubira kuyimpa agaca asubira kuyimpa higa ejo naho nyine ntayimpa atarije ndamutakambiye ngo ndayimusabe. Ubwoba burica rero ikigo canzanye ni Rafiki Jobs agomba muntabarize kweri bagira ico bamfashije kugira ngo sabareke kunkarira ngo nje se waba gukariyongera ati ahubwo nzobakubita ubabwire bakome muke umeze neza. Je nitwa Niyonyishu Alice nkaba ndi mu gihugu ca Arabia aho bita muri Kohulama. Reka mbanze mpeze mvuka muri VSN muri Bubanza aho bita Igihanga muri VSN. Papa wanje na mama, papa yitwa Masabo Juvenal, mama yitwa Mpawenayo Serafina. Rero je ikibazo mfise ahantu ndi ku mabuje nashikiyeko abana biwe barankubita agaca abwira se wabo ngo nije ndabakubita nawe agaca azankarira. Rero ndagomba umfashe kuri ico kibazo. Ikigo candungitse ni Rafiki Jobs mu Carama muri Bujumbura. Nico kigo candungitse rero ndagomba muntabarize bampindurira inzu kweri ico nkeneye canke nawe nimba ubikunda ukahankura untabare wabukoze umfashe. Navuye mu gihugu c'u Burundi aho bita Igihanga muri Bubanza muri village ya 5. Papa wanje na mama wanje, papa yitwa Masabo Juvenal, mama yitwa Mpawenayo Serafina. Jewe nukuri inzu ndimwo abana barankubita bakankubita bagaca babwira se wabo ngo nje ndabakubita. Rero ndagomba muntabarize kweri. Ikigo naje mvako ni Rafiki Jobs. Nkaba naje itariki 20 z'ukwicumi. Niho naza muri Saudiya niho norira indege. Ndagomba muntabarize kugira ngo bamfashe nuko Hamadaniye ikindi kibazo mfise jewe basi ndagomba muze musabire wifi ziragumamwo kugira ngo nimba ari ikibazo ngize canke ari ico ntumva ndakibaza umuntu acyumva akimbwire mu Carabu. Nivyo ndabikeneye kubufasha kubera ko jewe nta wifi bampa. Nkuba mpaye wifi no munsi adosubira kuyimpa nkayiga ejo nuko kweri ndagomba rero mumfashe musabire wifi wifi iziragumamwo kweri nuko muba mukoze mudufashije. Ngomba ndamwandikire nyoko buja mu kanya ariko reka ndabwire mwe munkurikiye ngaha WhatsApp yanje kandi yibibutse murungike utu audio nza guha uyu muntu uyu murundi kazi tumugira inama ukuntu yoba hano hantu abantu mwahuye n'ibi vyago uburyo mwabivuyemwo. Ndagomba mundungikira ama audio kuri ya nimero yanje please 358 46 58 30 314 guteranya amajana 358 46 58 amajana 314 ndazimurungikire murungike audio imwe mugabo ndende mumugira inama urungika zibiri sindazitora hanyuma imwe niyo bari ndende ntacyo ndayimuhe hanyuma ayumvirize yumva ukuntu yokwigenza. Ubu n'ubwoba nta muntu ashaka kubita ukuze ufise abana nawe. Impanuro ntanga gahazi baca inyuma y'amatwi kuko hano iyo nza kumubaza ati nza kumaza ibintu nk'ibi ntacanyishura no kuri noneho kirahubwo no kuvunikanya kuntunga yandunyikiye audio nta na nimero za boss wiwe yampaye yambwiye ngo namutabarize gusa nta nimero za boss wiwe yampaye kandi ntari ku murongo zamumenya gutabaza. Murakoze mumpizo audio ndamuhe kugira ngo yige mumugire inama.